Ndabaramukije mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe rudende ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rusubire ndabaha ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo, akaba kandi hari amakuru na cane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Reka amakuru yacu tuyatanguriye mu gisata ca politiki na cane turabire hamwe ku bicoka kibi casuye kuduka hagati y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'uwahoze aramutswe umugambwe CNL inyankamugayo ariwe Honorable Agathon Rwasa. Tuze kumva ibijanye n'ikete Honorable Agathon Rwasa yaba yanditse ndetse n'ivyo bariko barasaba umugambwe wa CNDD-FDD ndetse n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye muri rusange. Amakuru yacu rero agira atangurire kuri iyo ngingo kandi turaza no kurabira ku zindi ngingo zitandukanye zibiriko biravugwa ijya nino ngaha mu Burundi. Amakuru yacu rero reka tuyatangure ku buryo bw'idonido ku biriko biravugwa ku bijanye n'umugambwe CNL, aho wahoze aramutse umugambwe CNL nyankamugayo hariwe Honorable Agathon Rwasa yarahiye akarengwa akavuga ko azokora ibishoboka vyose kandi akazokwitoza mu bijanye n'amatora yimirije mu mwaka wa 2027. Ni mu gihe kandi Honorable Agathon Rwasa atangaza ko nubwo Perezida Ndayishimiye yoba yaramwivye amatora ngo mu mwaka wa 2020 ubwo bari bahanganye mu matora y'umukuru w'igihugu c'u Burundi, ndetse yavuze ko bitazosubira ukundi ngo azohangana na Ndayishimiye ndetse n'ibisyo vye, akavuga ko ndetse ngo azakora ibishoboka vyose kandi agatsinda amatora. Mu gihe kandi Ndayishimiye we ariko araca ku bite no ku mabuye kugira ngo harabe ko yotorwa cyangwa se yakwitoza mu kiringo ca kabiri kandi ngo yiteguriye kuzotsinda amatora. Mu gihe kandi abahinga mu vya politiki nga mu karere k'ibiyaga binini bavuga ko mu gihe uburenganzira cyangwa se amategeko yokurikizwa mu Burundi vyanka bikunda Perezida Ndayishimiye ngo adashobora gutsindwa cyangwa adashobora gutsinda amatora, kuko ahubwo uhabwa iteka n'ijambo gutsinda aya matora yoba ari Honorable Agathon Rwasa n'ubundi kuko ngo yari yabikoze mu mwaka wa 2020. Mu gihe kandi Honorable Agathon Rwasa yahoze aramutswe umugambwe CNL nyuma akaza kuwamburwa ndetse ivyanakozwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi kugira ngo azobone uburyo adashobora gutorwa, uwo ni Honorable Agathon Rwasa. Ariko kandi Honorable Agathon Rwasa yatangaje ko ashobora kwitoza nk'umunyagihugu nk'abandi bose. Turaza kubirabira hamwe, ariko kandi reka turabire hamwe ibijanye n'ikete rikomeye cane umugambwe CNL waba washikirije umukuru w'igihugu ayo makuru c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Turaza kandi no kugaruka ku bijanye n'ubuzima bwa Aloyizi Ntakarutimana batazira wa Kenya. Tuze kubigaruka ku buryo bw'idonido, ariko reka tubanza turabire hamwe ku bijanye n'irikete Honorable Agathon Rwasa yoba yarashikirije umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Yatanguye agira ati imyaka 2 irenga niyo iheze sentare ntahinyuzwa itaburanishije urubanza rw'umugambwe CNL nyakuri, aho ndetse ngo uyu mugambwe usaba ikurikizwa ry'amategeko ndetse n'ubutungane hama ngo bakawusubizwa. Niye kandi uyu mugambwe CNL wahoze uramutswa Honorable Agathon Rwasa ndetse n'abandi itsinzi baje kuwamburwa, ariko bikozwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ibintu vyaje gushavuza cane uyu mugambwe. Ni mu gihe kandi Honorable Agathon Rwasa yahoze aramutswe uyu mugambwe ngo vyakozwe kugira ngo ntabe yakwitoza mu matora yariko arategurwa akaba rero yari amatora yategurwaga hano ngaha mu Burundi yakorwaga mu nama nshingamateka ndetse na nkenguzamateka. Ariko kandi uyu Honorable Agathon Rwasa akaba yaciye yakwa uburenganzira kuko ngo atarafise umugambwe abarizwamwo, ngo ivyo bigatuma rero atari kwitoza. Ni mu gihe kandi abahinga mu vya politiki ngabo mu karere k'ibiyaga binini bagaruka ku bijanye n'amatora yakozwe ngaha mu Burundi mu mwaka wa 2024 yari amatora kandi munantunga na gatanu akaba yari amatora y'umugambwe CNDD-FDD, ariko ari wo wari wiganje mu matora uko watahukanye itsinzi y'ibice 100%. Ariko kandi akaba yari amatora y'abashinga amateka ndetse na nkenguzamateka. Rero byaje gutuma Honorable Agathon Rwasa atitoza muri aya matora. Agathon Rwasa rero yarihoze arongoye uyu mugambwe yamenyesheje ko ngo iby'ubutungane buriko bukora
ko ngo ari ihonyangwa ry'agateka ry'amasezerano mpuzamakungu ndetse ngo n'ibwirizwa shingiro. Iyo kandi leta ngo yateyeko umukono. Abantu 14 bahozwe baramutswa uyu mugambwe wa CNL baje kuwakwa nyuma uhabwa abandi. Barashize ahabona kandi urwandiko rusaba ubutungane kuva mu gacerere kugira ngo urwo rubanza ruburanishwe ukuri kuje ahabona ndetse n'abarundi bamenye ukuri. Vyibukweko kandi umugambwe CNDD-FDD utigeze urabana ryiza n'umugambwe wahoze ari uwa Rwasa wose usa nk'uyirusha akaguvu cane biciye mu matora. CNDD-FDD ntigomba ko hogira n'umwe ngo bahiganwa mu matora maze ngo abarundi bitorere abo bihitiyemwo. Umugambwe CNL nk'uwarusha inguvu CNDD-FDD mu matora yabaye mu mwaka wa 2020 waranzwe kandi n'ubusuma butovugwa maze agatorwa sa aba atwawe intsinzi yiwe izuba ryaka. CNDD-FDD imaze kubona ko ihahanuwe na CNL mu matora yahisemwo kwiga uburyo bwo kuyaka umugambwe kugira ngo hatagira n'umwe n'inkomezi ushobora guhangana nabo kandi guca bafata CNL agatorwa sa bayiha uyundi muntu avuga rumwe na CNDD-FDD kugira ngo mu matora bize bigaragare ko CNL ihiganwa na CNDD-FDD ariko kandi ari ikinyoma. Ntibirakeye kandi aho bukera CNDD-FDD yashinze utundi tugambwe twinshi tuyoborwa n'imbonerakure tutagira abanywanyi kugira ngo gusa CNDD-FDD ize yame ironka abayorohereza mu nkinamico y'amatora yo kugira ngo bahume amaso abarundi ndetse n'amakungu muri rusange ko ngo hari ihiganwa rya demokarasi mu Burundi. Mu Burundi ntitwitega amatora meza igihe cose atahiganwa riri ku rubuga rwa politike. Ariko kandi Honorable Agathon Rwasa avuga ko mu gihe vyoshirwa ahabona akitoza mu mugambwe CNDD-FDD nk'uko CNL nk'uko vyakozwe canke akitoza nk'uwigenga ngo vyanka bikunda abarundi bashobora kumwitorera kuko ngo bamwizera kandi bamukunda cane, bituma ndetse Honorable Agathon Rwasa yama yizeye ko isaha n'isaha ashobora gutsinda amatora. Ibi kandi iyo Perezida Ndayishimiye avyumvirije arahamuka umutima ugaca ukuka ibintu ndetse bimutera ubwoba agaca ashaka iyo yoje ariko kandi akabura ico gukora. Ariko kandi uyu Honorable Agathon Rwasa yavuze ko vyanka bikunda uyu mwaka mu mwaka 2027 agomba kuzokwitoza kandi agomba gutsinda amatora kuko ngo atawe bahiganwa. Ariko kandi abahinga mu vya politiki ngaha mu karere k'ibiyaga binini iyo bariko barabigaruka ko bavuga ko Agathon Rwasa n'ubundi ngo mu mwaka wa 2020 we yaritoje mu matora ngo yari kuyatsinda ahubwo ngo yoba yarayibwe nk'uko abahinga babigarukako. Muje kandi ibindi bicocoro bya CNDD-FDD na cane ivyahoze mw'irage rya Nkurunziza. Ngaha twavugamo nka Prime Niyongabo uramutse igisirikare c'u Burundi nawe yatangaje ko ngo atazokwigira yihanganira ibiriko birakorwa n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye kuko Ndayishimiye ngo ari ikigugu ko gutunganiriza abanyagihugu ngo yama yabashoye mu nzara zidahera ibibazo bitandukanye kandi ngo ibi bigatuma Uburundi bubandanya busubira inyuma nk'uko yabigarutse ko ubwo yariko aganira n'abasirikare. Reka dusimbukire no ku yandi makuru. Inyuma yo kugerageza kugandagurwa bikanka bobo bashaka kumupfunga kugira ngo anumire cyangwa se ntiyasubire kuvuga. Inkuru iriko iravugisha benshi kuri no mutaga ni iterabwoba rifitaniye n'iremetanya biriko birakorwa Faustin Ndikumana asanzwe arongoye biriko birakorerwa Faustin Ndikumana asanzwe arongoye ishiramwe Paxeme. Nkuko Faustin Ndikumana ahejeje kubitangaza mu kiganiro yatanze arigana uko iremetanya ryagenze.
uwarongoye Parsem avuga kandi ko kw'igenekerezo rya 17 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka hatowe ibigwanisho ku bunywero iwe buri Ingozi, ngo abakozi biwe basanze ari isinzi uhasize inkoho yo mu bwoko bwa Kalachnikov mu mufuko wa magerenade abo bakozi kandi biwe ngo baciye bihutira gutabaza igipolisi gica kiraza kubitora. Abakozi batabaza ngo baciye bajanwa gupfungwa ku mvo z'amatohoza ariko bakaba n'ubu batararikorwa. Faustin Ndikumana abona kandi ko iryo ari remetanya ryateguwe n'ubutegetsi bw'u Burundi burongowe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Muravyibuka ivyavuzwe hagati ya Ndayishimiye ndetse na Faustin Ndikumana icuka kibi cabanaga hiduga ariko mu gihe Faustin Ndikumana yagaragazaga amabi yose akorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Kubwa Faustin Ndikumana kandi habona ko ivyo bigwanisho ngo vyahazanywe n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye hagamijwe kuremetaniriza, nyamara kandi ngo ivyo baremetanya vyose Faustin Ndikumana ararahira akarengwa ko coba ngo ahagarike urugamba ishiramwe Parsem ryishinze ryo kwerekana ivyo kosorwa mu ntwaro ibereye. Atera kandi akamo kandi ko ivyo vyose ngo bariko baramumetaniriza ko ngo ari iremetanya kandi ataco ori izomutwara. Urongoye Parsem yavuze kandi ko ikibazo ciwe kizwi mu gipolisi ndetse ko n'igipolisi cemeza ko catabajwe n'abakozi bakora muri ubwo bunywero nyene. Kubw'ivyo kandi Ndikumana yasavye ubutungane kurekura urwaruka rukora muri ubwo bunywero rufunzwe ku mvo z'amatohoza kuko ngo kubwiwe ntiyumva ingene abatabaje aribo baca bapfungwa. Vyoba bizomuca intege mu kazi kiwe. Faustin Ndikumana yishura ati kuba afise abansi ntibica intege kandi ntibizombuza urugamba rwanje rwo kuntavuga ibitagenda neza kugira ngo bikosorwe. Aya mahirwe na Faustin Ndikumana ariko aragaragaza ibitagenda neza, ariko haribazwa mbega ntibishobora kuzomukwegera akarambaraye akaba yohava agandagurwa. Ariko Faustin Ndikumana we hatangaza ko azokora ibishoboka byose agashira habona ibitagenda neza kugira ngo bikosoke, nubwo ubutegetsi bwa Ndayishimiye bubandanya bushaka kumudodobereza, ariko kandi we akavuga ko azokora ibishoboka byose akagaragaza ibitagenda neza mu butegetsi bwa Perezida Ndayishimiye nk'uko mu vyo yaganiraga n'ibimenyeshamakuru Faustin Ndikumana akaba yarabigarutseko, ndetse n'abandi bahinga mu vya politiki bose bakaba bavuga ko Faustin Ndikumana ngo azokora ibishoboka byose akagabanya amakosa cyangwa se ibiriko birakorwa n'ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye nk'uko n'amakuru ku rubuga n'ubundi abandanya abishikiriza. Nk'uko rero n'ubundi amakuru abandanya abigaragaza, uyu Faustin Ndikumana nyuma y'imvururu zabaye rero mu Burundi mu mwaka wa 2015, amashirahamwe menshi y'abasivile ndetse n'abayobozi bayo barahunze, ariko kandi Faustin Ndikumana we yanse guhunga aguma mu Burundi kandi akomeza kunenga ibitagenda neza mu butegetsi bwa Ndayishimiye, maze ibi bituma uburyo bwo kumugenzura no kumutera ubwoba buba bwinshi cane, kuko ngo inyandiko n'imvugo ziwe zirakomeye cane. Aha nawe rero ngo bashaka apfume yomoka ngo abavemwo kandi arankacina CNDD-FDD. Urugero, Perezida Ndayishimiye yigeze kumwita amazina mabi nk'ay'abanyabyaha n'abansi b'igihugu ndetse n'abansi b'Imana, nk'abitwa ba Sanibarati ndetse na Tobiya,
ngo muri Bibiliya n'ayandi. Evariste Ndayishimiye yabimwise kubera gusa ko ngo anenga uburyo igihugu ciwe canke se ubutegetsi bwa Ndayishimiye buyobora nabi, kandi ahandi yamututse ko ari igisubiramuhira ngo case kurongora. Muri 2012 Evariste Ndikumana yafunzwe indwi zibiri azira ko yagaragaje ko abacamanza bamwe basabwa ibiturire nk'ivya 1000 francs dolari canke se 1500 dolari kugira ngo bahabwe akazi mu bushikiranganji bw'ubutungane. Hano baciye kandi bamurega bavuga ko ari gutanga amakuru y'ibinyoma. Muri 2019 ishirahamwe rya Parseme rirongowe na Evariste Ndikumana ryarahagaritswe vy'agateganyo n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bamurega konona ishusho y'igihugu, ngo yavuze ibidashesha neza igihugu. Muri 2026 itotezwa ryasubiriye, ubu naho rero ngo bamwagirije ibijanye n'ibigwanisho babikoze bitewe n'ibiganiro n'isesengura akora agashira hanze amakosa y'inzego z'ubutegetsi bwa CNDD-FDD ndetse ibituma Ndayishimiye amufata nk'umwasi wiwe. Muri make kandi igishakwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD soko Evariste Ndikumana afise ibigwanisho vya gisirikare, ahubwo ibirwanisho vyiwe ni ijambo ririmwo ukuri n'ubwenge akoresha mu kwerekana aho abayobozi baca bafise intege nke naho banyegeza umutungo w'igihugu, maze ivyo bigatuma bamushaka ko ivyaha vyo kumufatisha. Ariko kandi babikurikiranira hafi bavuga ko Evariste Ndikumana atazigera na rimwe ahagarara mu vyo akora kandi azobikora neza. Reka tubitege amaso nimba koko ubutungane buzoshirwa ahabona, maze Evariste Ndayishimiye ivyo akora mu kinyegero bigashirwa ahabona. Ese kuri ubu ngubu hariko haribazwa umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntawontuye yaba yiteguriye gukora iki kuri iki kibazo kugira ngo uburenganzira bwa Evariste Ndikumana bukingirwe? Ubaye agaragaza ibitagenda neza wese mu butegetsi bw'u Burundi aca afatwa nk'umwasi w'igihugu, ibintu bitera agashavu cane. Abahinga mu vya politiki ngaha mu karere k'ibiyaga binini bakavuga ko ubutegetsi bw'u Burundi cangwa se Uburundi muri rusange butazokwigira butera imbere mu gihe uvuze ibitagenda aca uburenganzira bwe buhonyangwa ndetse agapfungwa, hama akaba yananyuruzwa ndetse akaba yanagandagurwa nk'uko vyama vyakozwe mu butegetsi bw'u Burundi. Reka rero tuvuge ko ubutungane cangwa se amatohoza azobandanya akorwa kugira ngo iryo remetanya ririko rirakorwa kuri Evariste Ndikumana wahoze kandi n'ubu akaba akiramutswa iri shirahamwe rya Parseme nimba bizokurikizwa. Aya rero niyo makuru twari dufise muri iki gitondo, hari makuru menshi atandukanye turaza kuyagaruka ko mu yandi makuru ataha, kandi turaza kubandanya tuyabashikiriza. Ico musabwe gusa ni ukubandanya mukora subscribe, partage ndetse na s'abone kugira ngo mukaza muraba bambere kubona amakuru n'ibiganiro tuba turiko turashikiriza umwanya n'umwanya kuri no chaîne yanyu ino yacu ya Isange TV, ariko kandi mubandanya kwama muyakurikira umwanya n'umwanya. Reka rero dusozerere ngaha amakuru yacu, gusa tubararikira kubandanya mukurikira amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza, aho tubashikiriza amakuru ajanye na politiki, umutekano, inkino, indero, agateka kazina muntu mu makungu ya kure, amakuru yo mu kibano ndetse n'andi menshi abatandukanye. Ndabashimiye rero amakuru yacu yagakanye turasozerere ngaha, amakuru yo nagasaga.